Haleluya, Bwana sifiwe milele daima. Kristo haimidiwe. Kwa ajili yetu alikubali kuvikwa taji la mimba, alikubali kuteseka na kuvikwa msalaba. Please Johnny tumtukuze, jina lake tulikuze. Umuziki wa profane si mwiza na gato. Umuziki mu bisanzwe, umuziki ni louange et adoration. Umuziki wavuye mu ijuru, umuziki waremwe n'Imana. Urazi gituma Imana yaremye umuziki kugira bahitazi. Hello bakunzi ba K90 TV, ndabaramukije nizere ko muguwe neza, umeze neza nkuko bisanzwe. Kuri mikro muri kumwe na Nishimwe, nyuma kuri kamera akaba ari David. Uno munsi tukaba dufite umutumire wacu, reka tumuramutse. Salut, ni sawa? Ni sawa. Urakomeye? Yego. Mwitwa bande? Jenny Bamso, niryo zina benshi bamenyereye mu muziki, niryo nkunda gukoresha mu muziki. Okay. Ndishimye kuba wemeye ubutumire bwacu. Nkuko bisanzwe, Bamso yari asanzwe aririmba Apfan, mais ubu tumubona muri gospel. Alors nashaka umajambo make umbwire koma byagenze kubera utangure kuririmba gospel, bien hariyo changement mu buzima bwawe, bien waragize kuko mu majambo make abandi bastar tubona bakijijwe, usanga hariyo ingorane zituma usanga bashikwe n'ibibazo, bigaca bituma usanga barakijijwe. Eske wewe n'icyahe ikintu cyagushikiye kubera utangure kuririmba gospel? Yego. Bon, ngiye kugira ndirimbe gospel narakijejwe na Kirayezu nk'umwami n'umukiza. Kwanza umuziki nari nawuhevye, nari nahagarise. Bon, nta mudi nari mfise yo gusubira kuririmba, kandi muga haraje umuntu umwe kuri eglise, umwigisha wacu yatwigisha entrepreneuria yitwa Bosco. Ariko araduhanura ibyerekeye ibintu by'amatalent. Urabona talent ni impano, ni ikintu kiva ku Mana, ni nka gift Imana ibiguhaye. Rero ikoreshe neza mu kugwiza ubutumwa, sawa? Nico kintu rero. Bon, naciye nshima gukora gospel. Kuvuga ngo abandi bantu kugira ukizwe ngo banza guhura n'ibibazo canke biki, oya birashika muga bivanura ikintu cyo gukizwa. Imana kiva ku Mana, si umuntu wenyene agira shwa, oya. Je byaraje uko nyene vraiment. Gute kuko iyo kanshi uririmba nk'ijya miziki yiwawe, ni gake bibaho usanga urakiriye agakiza, ubya usanga uvuga ati ubu ndihebeye Imana. Rero nicyo kintu ushaka kukumva ko okay, ndavyumva yuko byakuje koma gute. Yani basi nk'igishinga nuko nshobora kuvuga. Jewe mu bisanzwe je navuga ko nyiri umujene nyene, hapana nyiri mvuge gute base unashaje imyaka iranjanye. Nyiri umu adolescent nahora nsenga mbwira Imana ati jewe nkashikana imyaka 30 naratunga nzoca mba umu Freemason. Muga naratangaye ijya ejo niho ariko ndavyiyumvira, wow. Wamaze kwizana 30? Yego, moi j'ai 30 ans. Nisanga ijya myaka 30 aho ko nja mu ba Freemason nagiye gukorera Imana. Rero wakuvuga ngo icyerekeye ngo umuntu yaririmba profane agakizwa, urazi hajya Imana ikora ibyayo. Yego, nivyo biragoye, si ikintu cyoroshe, muga ni parcours. Gukizwa abantu bagifata nabi, muga gukizwa ni n'urugendo ufata, si ikintu sakabutu fyonda, si ikintu kiza giturumbuka, oya. Gukizwa n'urugendo, ni parcours, kugira urugendo urahinduka.
kandi bon nivyo biragoye muga memu yera ni wagufasha gusenga urumva byose Imana niyo gufasha we nta kintu na kimwe wo kwishoboza udafise memu yera yeah. Nice. None nashaka kubaza ndazi yuko avant wari mu the cousin rero ubu uri muri gospel. Okay, rero icyo nashaka kubaza nibiragushikira basiba baganzi bawe ukumva bakakubwira dogo kuya ukuwane ibyo nibiki wagiye mu ibintu nk'ibyo ugaca usanga hari akantu nyene usanga kagukwegura bizi barancokoza cyane muga sinobaheba sinoheba abagenzi ngo kubera nakijijwe oya bajya abagenzi banje Imana irabakeneye kungene je nakijijwe ndashobora kubafasha nabone bagakizwa bo barancokoza kenshi baramama akabare inzoga kuko abagenzi banje benshi twarasangira inzoga ari n'igihe umwe yanerefonye ambwira ko ndabahemukiye kubera tutazosubira gusangira inzoga ibintu nk'ibyo muga turasangira turasangira bakanywa inzoga zabo nkinywera amafana amazi sinoheba abagenzi vraiment none byamaze kugushikira ukababwira ubutumwa bwiza abandi bagenzi bawe mwigeze kuba muri kumwe biramaze gushikira ubyamvuga ati ni Imana yonyine ito kwikorera jewe aho nicaye hose nguma mbwira abantu ijambo ry'Imana aho nicaye hose nguma mvuga nguma mvuga gusurazi iyo umuntu yani afise agakiza muri yo sanga muri yo nyene ibintu byo bwiza rero byo biguma bisohoka. Okay, même si kajya kanya gatoye twari kumwe wari kuba bamaze kumbwira est-ce que Nina toi aussi tu pries crois ibintu nk'ibyo rero si canke uracafise udusoni ibiki oya nta soni ku ijambo ry'Imana oya ijambo ry'Imana ni ikintu gikomeye ni ikintu urazi aramajambo avuga muri Bibiliya ati Imana ubonye ko ijambo ry'Imana rigutera isoni na Yezu azobigukorera uko nyene nihagera umunsi wa jugement iryo jambo ryo muri Bibiliya bon ndiko ndasoma Bibiliya gusa sindarishikako muga ngiye kurirondera kwanza. Ndakubaza umaze igihe kingana gute wakiriye agakiza? Amezi kubwawe kuva muri October. Nshobora kuvuga ati muri aya mezi hari abandi bavuga ati juste n'ibishobisho by'ibi gukunda ijambo ry'Imana byo kwigira yuko umuntu yakije est-ce que vya vrai urabona yuko uri mu gakiza yuko atakindi kintu kizoza kigukura mu gakiza canke uvuga ati kintwara kandi nkumva nshaka kandi gusubira muri vya bintu kuko bisaba yani waramaze guhitamwo mu majambo make? Jewe nakubesha ndashobora kugwa muga sinoherayo icyo ni kimwe rero kuvuga ngo ndashobora kuva mu gakiza canke kuva mu ijambo oya sinshobora gusubira inyuma sinshobora ego gusa ndashobora kugwa kandi nguma nsenga Imana imfashe ego benshi bavuga ko ari ibishobisho urabona patati patata yego reka bavuge ahubwo ayo majambo bavuga niyo yantera intege jewe cyiza cyane twumvise yuko wamaze kuva muri the cousin rero ubu uri muri gospel en plus niturabona ikintu cyawe gishaje. Okay, niturabona ikintu cyawe gishaje rero nashaka utubwire est-ce uriko uradutegurira ibintu bimeze neza muri gospel yani ukungene wahinduka kwanza bon kuririmba gospel sinzi ukungene no kigusigurira muga gospel ni ikintu kiri navuga gute kiri spirituel urazi muri profane abaririmbyi benshi nibo bitahura
muga umuziki wa profane si mwiza na gato. Yeah. Umuziki mu bisanzwe, umuziki ni louange et adoration. Umuziki wavuye mu ijuru, umuziki waremwe n'Imana. Urazi gituma Imana yaremye umuziki kugira bahitazi ico nyene. Rero je singiye gukora umuziki ngo nka kumwe nakora kera kugira aba journaliste banyumve. Oya, ngiye gukora umuziki kugira gospel kugira aba journaliste, umuntu wari we wese anyumve, atahure ivyo ndiko ndavuga, bimufashe guhinduka. Kuko gukizwa nihinduka. Bigira ico bimufashije, apana bijya naririmba kera. Yeah. Okay. None ndakubaza abamishishe bari kuririmba profane. Rero nica ikintu ushobora kubabwira parce que ohejeje kuvuga yuko abantu baririmba profane kanshi yani si myiza numeze neza. Rero nica ikintu sumuduko mwiza. Si vrai sens y'umuziki profane. Oya. Dore umuziki ni gospel. Ni gospel. Ama profane urazi umuziki profane yo wavuye igihe Satani akorogwa ngaha ku isi niwe yatanguye profane. Umuntu wa mbere yatanguye umuziki wa profane no mwuzukuru wa Kaini. Niwe muntu wa mbere yatanguye profane. Gusa abarimvyi benshi ubibabwiye nibo bitabura bakubwira nakazi biki. Okay, sava muga je sinobahindura. Sinobahindura, ndabasengera gusa Imana ibafashe, c'est tout. Kuri iryo jambo vuze numva yuko abagenzi b'abamizishe bakera bavyumvise yuko bashobora kukubona nabi. Bashobora kumbona nabi. Ega ayo sama jambo yiwanje nta majambo y'Imana. None bambona nabi gute? Sawa. Moi je fais qu'interpréter. Ama warubajije ngo ndiko ndakora. Ego ndiko ndakora mfise indirimbo nka zingahe ziri muri studio. Muga projet mfise niyo gukora nyinshi zishoboka. Nyinshi zishoboka, plutôt nyinshi zishoboka zofasha abantu guhinduka. Yeah. Mu majambo makuru ashobora ko basi utumvishe gatoya akari hariya Haleluya, Bwana sifiwe, milele daima Kristo haimidiwe. Kwa ajili yetu alikubali kuvikwa taji la mimba, alikubali kuteseka na kuvikwa msalaba. Please, Johnny tumtukuze, jina lake tulikuze. Hekamireze ngao. Wow. Jina la Bwana litukuzwe. Ikintu nashaka kubaza ni ya difference ubona muri wewe ihinduka. Ego. Ihinduka mbona mugakiza harihinduka. Ego, kwanza ari ibintu byinshi nahevye, ibintu byinshi unye ndi organiza ubuzima bwanje buri organize. Ni byinshi vraiment sino bidondagura ngo ndabimare. Oya. Gusa ma vie est épanouie. Ego. Imana yaramfashije vraiment. Kandi gukomete cyane. Amen. Kamurazi ko wahezagiye cyane gose. Teruje imbere cyane. Kabasha kuvuga ati ndagushimiye ku mwanya mwiza washoye kuma tukayaga. Amprise hari abandi bariko baratumviriza bashaka kumva ukungene Imana yagufashije ugatahura ukamenya yani ukamwakira vy'ukuri mu buzima bw'iwawe kandi urabona ko uterusa neza ushikame kabisa. Rero nshobora kuvuga ati merci beaucoup ku mwanya washoye kuma. Nshobora kuvuga ati n'icyahe ikintu ushobora kubwira abakunzi ba K92 TV ubye n'abakunzi bawe bari bakumenyereye muri Apofine ariko mena baje kureba muri gospel. Ikintu no babwira biyumvire kuri rino jambo, isi yohera ubunyene ojaye. Yezu akagaruka ubunyene aya uyu munota ubunyene akagaruka
wojaye. Twese turafise ibyo tugwaye muga ico ni kintu ni message isi yohera ubu nyene wojaye. Gerageza gusuzuma rero relation yawe n'Imana wenyene personnellement, wirabe urabe ko imigenderanire yawe n'Imana. Bakunzi ba K92 TV ndabashimiye ku mwanya wakomeje kudukurikirana nkuko bisanzwe ku mikoro yari Nina Nishimwe, nyuma kuri kamera kabe David. Nkaba mvuga ati yuko ndabakunda cyane yuko kandi mwahezagiwe. Ciao, tuzaba dusubira